Kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 10 ndamukiza umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hazobandanya hibonekeza imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni Bujumbura aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:02 rirenge igihe cy'isaha 12:05 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Dendayizenje nariko ndayabashikiriza mwakoze kuyakurikira.